tugomba rero muri kano kanya dusenga Imana ngo Yesu aragikura mu ishengero. Deliverance ntibera mu bwinshi bw'abantu, agikura hagati mu rusengero, agifata ukuboko aracihererana va mu bandi. Ngo araba mu ijuru yitse umutima, aca aravuga ngo efata, amukora kuninga yingaza ururimi rwe rurabohoka, ngo arazibuka avuga neza. Yesu agomba kukubohora uvuge neza. Umaze iminsi uvuga ibitutsi, abana barabishe nabi ngo nivyari biso nk'abanyogokuru. Umaze iminsi utuka abantu ngo ibiso nka se, ngo hibiguru nka nyina, abantu upfa ivyututse. Efata, bohoka ugenda uvuga neza. None hatuvuga neza mu miryango, tuvuga neza. Ebana ba mama baravuga neza, egwaruka ba mama baravuga neza. Muri mwebwe mwatinye niho biba bimarashi. Abagabo abagore baravuga neza muri no minsi, mwanse ngo ntibabaha amazi. Ba mama ba papa baravuga neza. Bamwe barindutse abandi baratinya ati hirase yo havi hinyagara. Efata risobanurwa ngo zibuka. Hari ibyazivye muri wewe, hari inyifato ufise, hari imvugo ufise, hari indabo, hari inyifato ugira iyo ushitse imbere y'abahungu gatangura gutambuka unyiganza. Ivyo vyagirwa na nyoko wawe. Efata mu izina rya Yesu. Wabona abagore b'abantu batangura kurangaguzwa, ivyo vyagirwa na sokuru. Hari ivyo ufise vyamuyomba. Tugomba gusenga Imana habe deliverance. Ni bande bagomba kubohoka? Dusenga Imana, haguruka dusenga Imana, habeho deliverance mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'indwara. Vuga muti amen. Yesu aragomba kukubohora muri kino gitondo.